We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. Ego cyane ndamwibuka naho haheze imyaka myinshi ndamwibuka naho nari umwana muto nari mfite imyaka 9 muga ndamwibuka ko gene yarameze mu muryango gene yari umuvyeyi mwiza gene ndamwibuka cyane cyane ko twanasa niko bavuga. Souvenir ni menshi je novuga amasouvenir mu buryo bubiri. Amasouvenir gene yakunda abana biga kandi byukuri akaduhimiriza kugira ngo twige, hanyuma na souvenir gene yakunda Imana akadukundisha n'Imana cyane cyane ivyo bintu bibiri. Naye handi amasouvenir yo mu muryango ni menshi. Yari umupapa adateye ubwoba, yari umupapa yama ariko aratwenga akadutwenza atashe, natwe tukaba twari abana bari épanoui, naho twari batoya twarumva ko dushigikiwe n'umupapa ameze neza. Yego ndavyibuka cyane. Mukuru wanje yari réservé. Je nanje nari umwana nkerebutse. Ni jewe nashika ntanga raporo ingene vyagenze ku ishuri. Ivyi wanje n'ivya mukuru wanje n'ivya batoyi banje babiri kuko ico gihe twari abana bane gusa biga, abandi ntibari bwatangura ishuri. Urumva rero kubera nakunda kuyaga, nkakunda kumyagira ivyagoranye ku ishuri. Kuko yari directeur w'ishuri ryacu, ivyagenze neza, abana twagwanye canke abana ibintu byose byo kwishuri nashika ntanga raporo yose kandi nayitanga neza kuko nta kintu na kimwe nasiga. Ndacibuka gose, nibuka cyane ibihe vya proclamation. Hageze proclamation kwera rijya shuri bita kuri Poroto niko twagiye tukiri abana, ryari shuri ry'aba rikukira Église Méthodiste Libre. Sasa hageze kuri proclamation école yose yacigende igahurira muri église iri iruhande yaho, sinzi ko mwahabonye. Hanyuma mu class yose abana batatu ba mbere bakaca babaterura bakabashira ahantu hejuru bakabakomera amashi, bakaca babaha n'utuganuki. Ivyo byaramaritse kubera nategerezwa kwiga kugira ngo mbe muri abo batatu ba mbere, kugira ngo papa nterure nkuko aterura abandi bana anshire hejuru kandi acabwira école yose ngo inkomera amashi. Ico sinzopfa ndacibagiye. Yego. Twarababaye, naho twarabana twarababaye kuko hace haba ikintu gihindutse giturumbuka mu muryango wacu. Ari umuryango tumerewe neza, umuryango uri mu muvyeyi abavyeyi ari bose vyama bimeze neza. Me umuvyeyi umwe avuyemwo, urumva isi twumva umenga ijuru riratuguyeko. Mugabo kandi turashima Imana ko yagiye wenyene, mama yasigaye kuko mama yasigaye nawe ari kiremesha mu muryango. Kandi ukuntu papa yari ameze yari yabishizemo mama
sinzi ko rero umushizemo canke ko ari kubera babana yaratwankuraja akatwankuraja kuba papa wanyu yarakunda ko abana biga ni mwige nta byo gufyina ni mwige ibintu byose papa yakunda ngo papa wanyu yavuze ngo hari ijambo ryitwa papa wanyu yavuze ngo muteza gukora iki niki donc tukagendera ku byo papa yashize muri mama nawe na hatari yarize amashuri menshi akumva ko ategerezwa kunezereza papa gukora ibyo papa yari gukora kandi by'ukuri turamushimira mama yagiye imyaka 38 inyuma ya papa mugabo nibaza ko nta kintu kimwe atashoboye gukora papa yari gukora. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Twarabyumvira bon jewe personnellement narabyumvira naguma nikanga ko umunsi umwe ugaruka bon sinovuga ko n'ubu nkivyiyumvira ko imyaka irabaye myinshi mugabo imyaka myinshi cyane naguma nizera ko umunsi umwe azogaruka uko yagiye sinzi exactement byari no banarahebuye mugabo ni vuba ego mugabo hamuguma wiyumvira ati ngira ngo burya ni ikintu gihambaye kubura ugahamba n'ikintu ciza kuko ujya mwanya guhamba wo kugira deuil n'umwanya très important rero iyo utabigize haragera igihe urumva ko ari ikintu buzi kandi gikomeye cyane rero sinzi exactement mugabo imyaka myinshi cyane nagumye ndindiriye tukanabivugana na Dona akavuga ngo yego nanje mbona manizera ko umunsi umwe azogaruka bigaherera muri ivyo bon yego mugani ntiyagarutse. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Imana yaratugiriye neza kuko twese turiho none munsi twaputse turi abana ndwi abakobwa 6 n'umuhungu w'umuhererezi twese turiho kandi turashima Imana kuko kuba umuvyeyi ni kimwe kuba umuvukana n'ikindi by'ukuri byose birababaje muga turashima Imana ko twese turiho. Ivyo yarabivuga kandi yarabisengera imisi yose kuko yari umumama yaciye asubira muri ministère papa yari umupastori apart ko yari umudirecteur w'ishuri yari umupastori hanyuma papa apfuye mama aca abandanya igikorwa cyo kuvuga ubutumwa muri irya shengero rya Methodiste Libre nyene bisigura ko muca mwumva ko natwe twakuze turi muri ambiance yo gusenga kenshi imisi yose asenga Imana yavuga ngo Mana ngo ko wantwaye Simba ngo ndagusavye ngo sinzopfe ngo mbuze umwana numwe muri abana ndwi wampaye ngo tubyarane na Simba kandi Imana yaramugiriye neza. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Ico nifuza nuko abantu bava muri ivyo bintu kuko ivyo bintu si vyiza nukuri si vyiza kandi benshi ndazi ko hari abarundi benshi bimbira nkuko niyumvira
kandi ndasenga Imana kugira ngo ivyo bintu bihagarare kuko umuntu atwagwe n'urupfu bon sinovuga urupfu gwiza umuntu atwagwe n'urupfu normal gupfa ugwaye canke gupfa wagize isanganya abantu bakakwegeranya bareke kuja bapfa ubusa kuko nje ndavyita gupfa ubusa kuko je wangeze amaso ni n'amatemonyage numvise kuri papa yarakunda abantu n'ukuri kandi yakunda abarundi agakunda n'abanyamahanga ivyo hamwe mwaronka opportunité yo kwibaza muri periode yabayeho hari impunzi nyinshi z'abakongomani n'iz'abanyarwanda je ubu ndagendera muri ibi bihugu abanyarwanda benshi bakamenya kubera sinahindutse kuva muri primaire je nasa gutya taruko imyaka nyene nashaje mugabo benshi baramenya bakangwako nguri umukobwa wa Siyoma ngowe nguri umukobwa wa Simbari nguri Claire bakanyibuka n'amazina hariho n'umukongomani umwe yanyigishije mu wa mbere primaire sinzi ko akiriho aba mu France vuba cyane yarandungikiye isaha ngo kubera anyibutse ngo yibutse urukundo papa yamweretse mu kumuha akazi ari umunyamahanga kandi akaca yigisha umwana wiwe kandi uyo mwana wiwe akamwibuka n'izina arandondeza andungikira isaha yitwa Wato Jamba Prudent sinzi ko ndamwibagiye mu wa mbere primaire haize imyaka myinshi cyane ndakutse mugabo rero abo bantu bose akabakunda bakongomana agakunda abarundi agakunda abanyarwanda agakunda abantu bose urumva rero kubona umuntu nk'uyo aca apfa akiri muto yarafise imigambi myinshi ku gihugu ciwe kwishengero si ibintu byiza kandi si we wenyene n'abantu benshi bapfuye muri ubwo buryo mu buryo busa n'ubwo bubabaje kandi bari bagifise imigambi myinshi yo guteza imbere kino gihugu ne tuzotera imbere gute twumva umenga ama espérance de vie zacu ziri limité par d'autres gens nivyumvikana nibareka abantu babeho bakorera igihugu niho tuzotera imbere kuko umuntu wese arafise ikintu yozana mu iterambere ry'igihugu kandi bikagenda neza shall overcome.